kwanka Yesu, kugwanya Yesu, gupinga Yesu, kutamwizera no kutamwemera. Ikimenyetso cavyo ca mbere ni ukubatizwa. Harya abantu benshi bazi ngo iyo babatijwe baba bemeye Yesu. Iyo batisimu ndiko ndavuga ni batisimu yo kubatizwa mu mazi. Abenshi bazi ngo iyo babatijwe ngo baba bemeye Yesu, kuko banashaka umuntu kugira ngo yitwe umukristo arabatizwa. Mugabo ikimenyetso ca mbere co guhakana Yesu, kutamwemera, utanamuzi, atanabaho, ni batisimu y'amazi. Ibi ndiko ndabivuga hari uwo cavuga ngo ahubwo wowe ngira ngo urasara, ariko niko usomye Bibiliya bigaragara. Ndatanga urugero. Ibatisimu muri Bibiliya ni igikorwa cazanwe kandi catanguye gukorwa n'uwo bita Yohana umubatizi muri Bibiliya. Yohana umubatiza muri Bibiliya. Uyu Yohana rero agaragara ko ari we yatanguje iki gikorwa mu gitabo ca Bibiliya. Usomye Matayo ikigabane ca 3 ku murongo wa 11. Matayo 3 ku murongo wa 11. Haravuga hati, Yohana yavuze ati jewe ndababatije nkoresheje amazi. Ariko uwo ni Yohana. Hariho uwundusha ubushobozi azoza mu nyuma zanje, uwo jewe bitanambereye ko nokunama ngo mfundure n'utugozi tw'inkweto ziwe. Yohana ati jewe ndababatije nkoresheje amazi, ariko wewe mu kubabatiza azokoresha mpwemu yera. Aho ni Matayo 3:11. Umviriza mu Vyakozwe n'Intumwa ikigabane ca 5 ku murongo, ikigabane ca mbere ku murongo wa 5. Igitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa ikigabane ca mbere ku murongo wa 5. Havuga hati, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu misi itari myinshi muzobatizwa muri mpwemu yera. Ikibazo rero ngaha ku majambo ya Yohana ca wibaza ko Yohana yavuze ati Yesu naza nta vyibatisimu y'amazi bizosubira gukora, kuko uwabatiza akoresheje amazi ni Yohana. Yesu naza hazoca hatangura ibatisimu yande, ya mutima mweranda canke se ya mpwemu yera. Ikibazo, abakomeza kubatizwa mu mazi Yesu ntaraza? Bivuze ngo ubatijwe mu mazi ni nkuko ubuvuze ngo Yesu ntaraza, reka twikomereze mu mazi kwa Yohana. Kuko Yohana yabisobanuye neza ati jewe ndababatije nkoresheje amazi, ariko we ari we Yesu naza azobabatiza muri mutima mweranda. Uyu munsi rero abantu Yesu yaraje mugo kugira bagaragaze ko batamwemera, bamugwanya, bamupinga, baca baguma babatizwa mu mazi amwe Yohana yakoresha. Kandi Yohana yarababwiye yuko Yesu naza ibatisimu y'amazi izobihagaze, abantu babatizwe muri mutima mweranda. Wewe wabatijwe mu mazi Yesu ntaraza? Mbega Yesu nyimba yaraje ukaguma ubatizwa mu mazi, aya majambo agaragara muri Matayo ikigabane ca 3 ku murongo wa 11 avuga yuko Yohana yavuze ko Yesu naza ivy'amazi pwe finale bizoba birangiye, abantu bakabatizwa muri mutima mweranda. Aya majambo nayo ikinyoma canke nayo ukuri? Aha rero abantu mugendera ku maranga mutima gusa, muze muragira gute? Muze muraraba ivyanditswe ico bivuga Bibiliya, muze muragisoma. Kanatsinda rero ico no babwira nuko ibatisimu ni kinyoma capanzwe, abantu baragipanga, baracuzuza, bagishira ngaho, bagishira mu myizerere, abantu baracemera yuko ari ikintu capanzwe n'Imana. Mugabo ibatisimu si ikintu cavuye ku Mana. Wanashaka na Yesu ndazi ngaho ari umaca avuga ngo none ngo ko hariho imirongo muri Bibiliya ivuga yuko yabatijwe. Uragenda uyisome neza ya mirongo wawe. Usomye Matayo 11, Matayo ikigabane ca 11 ugasoma ku murongo wa 18, havuga yuko Yohana umubatiza, Yohana umubatiza ntiyajya. Yohana Matayo 11:18 havuga yuko Yohana umubatiza ntiyajya. Usomye Mariko ikigabane ca mbere ku murongo wa 4 havuga yuko Yohana umubatiza yarajya na bimwe mu byo yajya.
Bibiliya yarabivuze. Yarya iki? Yarya inzige, akanwa n'ubuki bwo mw'ishamba. Cugenda uce wibaza mwabo babiri wabatije Yesu ninde? Ni Yohana atarya avugwa muri Matayo 11:18 canke ni Yohana yarya avugwa muri Mariko 1 ku murongo wa 4? Ko bose ari ba Yohana babatiza, kuko abasi bamwe, kuko nta kuntu bo bari bamwe, umwe akabarya uwundi akabatarya, umwe akaba anwa uwundi akabatanwa. Aho birumvikana ko ari babiri. Aha abyumvikane neza. Haba Yohana ni bangahe? Babiri. Yohana ajya na Yohana atajya. Nyimba ari babiri kandi bose bakaba bitwa ba Yohana ababatiza. Uwabatije Yesu muri aba babiri ninde? Izo nyandiko nawe uzisome kuremwe amaranga mutima. Some Matayo 11:18. Yohana umubatizi atajya. Mariko 1:4. Yohana umubatizi ajya. Mwabo babiri uwabatije Yesu ninde? Ico ni kibazo nawe ugomba kugira gute? Ugomba kwibaza. Akaroro ka kabiri. Yohana muri Matayo 3:16 ngo ndangije kubatiza Yesu ngo ijuru ryaciye ryuguruka, ngo muhemu w'Imana asharamanuka asa n'inuma ngo aca mugwako, ngo ijwi ngo rica riva mw'ijuru ngo risemerera rivuga riti uwu niwe mwana wanje nkunda kandi akagira gute? Akampimbara. Uwo ni Yohana muri Matayo 3:16. Yesu muri Yohana 5:36 toya ati nta muntu n'umwe arigera yumva ijwi ry'Imana uwo nta wubaho. Ariko Yohana ati jewe ndamubatije nararyumvishije, nivyo ryavuze nararyumvise, ryavuze riti uyu niwe mwana wanje nkunda kandi akagira gute? Akampimbara. Iyo ni Bibiliya. Uyu niwe mwana wanje nkunda kandi agira gute? Akampimbara. Iryo ni ijwi ry'Imana rivuye hehe? Mw'ijuru ririko yavuga. Yohana araryumva. 5:36 Yohana ati shwi Yesu ati data wo mw'ijuru nta muntu n'umwe arigera yumva ijwi ryiwe n'ishusho yiwe nta urayibona. Yohana ati jewe ushima narayibonye ishusho yiwe yaje mw'ishusho y'inuma irakugwa ko ku rutugu, jewe narayibonye. Ivyo byose bivuga iki? Bivuga kwibatisimu. Byose biri muri Bibiliya. Sasa ukuri n'ukuri. Aya eheraba ikimenyetso simusiga cerekana ko iyo batisimu y'amazi abantu bashishikara gukoresha uno munsi ari kimenyetso cyo gupinga Yesu no kutamwemera ko yaje, kubera ko Yohana yavuze ko naza ibatisimu y'amazi iragira gute? Irahagarara, abantu basigara batizwa muri munde? Muri mutima mweranda. Icerekana ko ibatisimu y'amazi atakamaro imaze. Iyo usomye Mariko ikigabane ca 3 ku murongo wa 14 hagaragaza yuko Yesu yatoranije abigishwa 12. Abo bigishwa 12 yatoranije Yesu bose uko ari 12 nta numwe Yesu yigeze abatiza. Matayo ntiyabatijwe, Yohana ntiyabatijwe, Petero ntiyabatijwe, Simoni ntiyabatijwe, Andereya ntiyabatijwe. Nta mwigishwa n'umwe wa Yesu yigeze abatizwa na Yesu. Ca wibaza nyimba Yesu ibatisimu y'amazi ayizi canke azi ko ari ikintu gifise akamaro, ni kubera iki mu bigishwa biwe 12 Yesu atanumwe yajanye ku ruzi rwa Yorodani canke se n'urundi ruzi ngo amubatize? Aho simvuze ububeshi mwirirwa murabesha ngo muriko murabatiza abantu muri Yorodani kandi ari binogo. Ikindi abantu muzoze muramenya yuko no kubesha ari gicumuro. We burimba ikinogo ugacubesha abantu ngo ni Yorodani. Zamvuga ati twabajwe mu kinogo apana muri Yorodani. Twara umuntu mu mwonga aho ngaha mu Burundi, mutwara kubatiza umuntu ku Ruvubu muri Maragarazi, ukatwara umuntu ku Rusizi, ukaja kubatiza umuntu ku Ruvubu, ukaja kubatiza umuntu ku Ndurumu, ugacubesha ngo uvuye kumaza kuri Yorodani. Byahari Yorodani yatembyiza mu Burundi. Je nibaza ko ari abantu mwemerewe kubesha no kuvuga ibintu bitari byo. Ubwo rero ako kantu nawe ukibaze gute mu bigishwa 12 ba Yesu atanumwe yigeze agenda kugira gute kubatizwa? Uce wibaza ngurumva ngutabatizwe ngo ntuzoja mw'ijuru.
Shadurake na Meshake na Bedunego bari hehe? Barigeze babatizwa? Ngurumva ngurabona ngura Eliya ari hehe? Abaduze mwijuru ni beshi kandi batagize gute batabatijwe. Ndasubiyemwo, ibatisimu y'amazi ni kinyoma capanzwe na Yesu, nta nubwo yabatijwe, n'ivyemezo nabitanze. Mugende musome Matayo 3:11 havuga yuko Yohana yavuze yuko Yesu naza ibatisimu y'amazi pwe bizoba birangiye, kandi Yesu yaraje. Wewe ubatiza mu mazi, wewe ubatizwa mu mazi, ico ni kimenyetso simusiga cerekana yuko kuvyukuri wewe mubemera yuko Yesu yaje, wewe ntugize gute, nturimwo. Abemera rero yuko Yesu yaje, twebwe mu mazi ntitugira gute, ntiduhonyorayo. Kubera iki? Twemera ko Yesu yaje. Ico gikorwa twagihebeye mwebwe abagwanya Yesu, abamupinga, abatamwemera. Mugabo twebwe abemera Yesu ko ari intumwa y'Imana, nkuko Korani kigabane ca 61 ku murongo wa 6 habidusobanurira. Mu mazi ntiduhonyorayo kubera ko ivyo bintu mu majambo y'Imana ntaho tubibona, ntaho tubisoma muri Korani, naho biri no muri Bibiliya. Ari Bibiliya ubwayo ivuga yuko Yohana yavuze ko Yesu aje ibatisimu y'amazi izoca ihagarara, abantu bakabatizwa muri mutima mweranda. Ikibazo kuri mwebwe, Yesu yaraje canke ntaraza? Ico ni kibazo ndakubajije.